Inshuti bene data ndabaramukije mw'izina rya Yesu. Muri kumwe na Hirene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu mweshingira intahe Imana nzima. Uno munsi ni umunsi ukomeye cane kuko twatanguye ikiringo, guhimbaza ikiringo gikurikira ukuzuka kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ntiyazutse ejo, haheze imyaka irenga 2000, ariko ejo twarahimbaje uwo munsi. Kuko ni urubanza rukomeye rwabaye kuri twebwe, nibwo rwadukijije novuga ivyaha vyacu. Hari mwene data yateguye ururirimbo, amajwi ntarayasohora, ariko novuga ntiyampaye uruhusha gusoma isengesho canke urwo ruririmbo yateguye. Ni ururirimbo numvise runkoze ku mutima, kandi namwe ndibaza ko rushobora kubafasha. Reka tujane dusoma amajambo yarwo kuko ururimbo ruvuga gutya ngo: iwacu ni mw'ijuru kwa data, nayo ahandi kw'isi, aha kw'isi turi. Iwacu ni mw'ijuru kwa data, nayo aha kw'isi turi ingenzi. Turagushima Mana data wa twese, waduteye iteka rikomeye. Washimye ko hazogera igihe ukatwiyegereza mu ngori wawe. Mwami Imana, turagushimiye kubw'urukundo wadukunze kera. Ntiwitayeho ibigabitanyo vyacu, waduhaye agakiza kubwa Yesu Kristo. Mu Mwami Yesu twaronse ubugingo, mu Mwami Yesu twarakijijwe. Ivyatunesha n'ivyaturega wabihinduye ubusa muri Yesu Kristo. Mu Mwami Yesu twaronse ubugingo, mu Mwami Yesu twarakijijwe. Ivyatunesha n'ivyatunaniza wabihinduye ubusa muri Yesu Kristo. Ivyatunesha n'ivyaturega wabihinduye ubusa kubwa Yesu Kristo. Ivyatunesha n'ivyaturega wabihinduye ubusa kubwa Yesu Kristo. Aya niyo majambo urwo ruririmbo rufise, avuga neza ko kubwa Kristo twakijijwe, kubwa Kristo twaranesherejwe, kubwa Kristo dufise itike y'ukuzobana n'Imana ubwayo. Ndanezerewe rero no kubana namwe ubwira kandi nongeye kubashimira. Nabonye muri benshi mwakurikiranye ikiganiro giherutse, kandi hariho n'abadutahije batumukiye ama WhatsApp, ama message, ubutumwa bwo kudukeza kuri Pasika, ba Joseph, ba Jafet hariya muri Tanzania, ba Pascaline hariya muri Kenya, abo mu Burundi benshi n'abandi bo mu yindi mihingo baratwandikiye, kandi mwese ndabakeje kuri uyu munsi, kuri Pasika twahimbaje ejo, kandi n'ubu tukiyihimbaza, kuko itarimwo ntaco twoba tubereyeho. Yesu rero abahezagire. None nashaka rero ngo tuganire ku vyabaye vy'ukuri n'ico bisigura. Reka manze ndabasomere ijambo riri iryo Yesu yari yaravuze imbere yuko mbere anicwa akazuka. Hari ijambo yari yarabwiye bashiki ba Lazaro, namwe nshaka ngo muribone muryumve. Reka turisomere hamwe. Ni muri Yohana 11 kuva 25 gushika 25. Ngo Marita aramwishura ati: ndazi ko azozuka mwizuka ku munsi w'iherezo. Ibi muvyibuke, ni gihe Yesu yagendera bashiki ba Lazaro, hanyuma Yesu akababwira ati: oya, musaza wanyu azozuka. Marita nawe yaciye avuga nk'uko azi ijambo ry'Imana rivuga, ayo majambo nje kubabwira. Mugabo Yesu aca aramushirako akadomo, aramubwira ati:
ni jewe kuzuka n'ubugingo. Unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera ntazokwigera apfa gushika ibihe bidashira. Urizeye ivyo? Ico kibazo cabajijwe uyu mushiki wa Lazaro, kandi nawe uyu munsi urakibajijwe. Urizeye ivyo? Haleluya. Yesu ni muzima. Yesu yarazutse, yavuye mu bapfuye asubira kuba muzima. Nashimye ko dusangira canke turabira hamwe amajambo yari ubutumwa Luka yanditse. Twasanze ari ibintu bitangaje cane. Reka tuyasome. Ni Luka 21, duhera ku murongo wa mbere, duheze tubandanye duhera ku murongo wa mbere. Nababwiye ego, ku munsi wa mbere utangura indwi, hakiri kare mu gatondo, ba bagore bafata vya bimota neza bari bateguye baja kumva. Bahashitse basanga ikibuye cari cugaye imva catembagajwe. Hanyuma barinjira, ariko ikiziga c'umwami Yesu ntibakibona. Haleluya. Ubwa mbere turatahuye neza yuko aba bamama baragiye, kandi ntibari bagiye kuraba Yesu muzima, bari bagiye kuraba ikiziga, kuko ntibakibonye. Ntibakibonye, nico bari bagiye kuraba. Batwaye ibimoga vyo gusiga ikiziga, uwapfuye. Tubandanye. Hanyuma barinjira, ariko ikiziga barinjira, ariko ikiziga c'umwami Yesu ntibakibona. Bakizazaniwe, haca haboneka abagabo babiri bambaye impuzu zica ibibatsi, bahagarara iruhande yabo. Ba bagore bagira ubwoba bwinshi, bakubita ibifukamiro hasi, barunama. Ariko ba bagabo barababwira bati, ni kuki murondera umuntu muzima mu bapfuye? Ntari hano, yazutse. Nimwibuke yuko yababwiye akiri kumwe namwe i Galilaya. Nimwibuke ivyo yababwiye akiri kumwe namwe i Galilaya, ati umwana w'umuntu azotabwa mu maboko y'abanyabyaha, bamubambe ku musaraba, ariko ku munsi ugira gatatu azozuka mu bapfuye. Haleluya. Ba bagore babonye ba bantu bambaye impuzu zica ibibatsi, bagira ubwoba, bakubita ibifukamiro imbere y'abo bantu, canke bari abamarayika. Ariko ico cari imbere n'icaha, kuko murabizi yuko na Yohani, intumwa Yohani, ariko ahishurirwa n'umumarayika ivy'ijuru n'ibizoba n'iki, yikubise hasi ngo amufukamire. Umumarayika aramubwira ati, reka ntukore ivyo, usenge gusa Imana nzima, Imana yonyene. Ni ukuvuga iryo jambo turarisanga mu vyahishuriwe Yohana 10. Nimvuze nti iryo jambo murashobora kurisanga aho nyene mu vyahishuriwe Yohana 19 akarongo k'10. Ego, kirazira rero gufukamira ikintu ico ari co cose. Kera ndibuka yuko turi abana batoyi, imyaka 8, 10, hari umukuru yari aserukiye ishengero kanaka,
abantu bose tugapfukama akagendera mu kigwi c'amahero ariko waragihezagira. Ariko ngaha baratubwiye bati ntimugapfukamire reka mbere tuharondere, ntimugapfukamire uwundi muntu canke ikindi kintu na kimwe atari ngo nimuze mupfukamire ikibahamuye canke ikibakankamiye. Muri aho nyene havuga ngo nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge vyiwe no kumusenga, arambarira toya sigaho ndumugurana umugenzawe kandi ndi mugenzawe, bene so bafise ivyo gushingira intahe Yesu, Imana bariyo usenga. Kuko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu. Amen. Reka dusubiremo aya majambo kuko arakomeye. Ati nikubitishwa hasi, ni Yohana avuga, imbere y'ibirenge vyiwe no kumusenga, arambarira toya sigaho ndumugurano mugenzawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafise ivyo bashingira intahe Yesu, Imana ariyo usenga. Kuko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu. Haleluya. Ego reka twibandanirize rwa rugendo rwacu rero muri iki gisomwa nababwiye. Turiko dusoma Luka 24 tuza tugeze ku gice c'8. Nuko baca baribuka amajambo yavuze, bagarutse bavuye kumva bashika babarira bamwe 11 n'abandi bose ivyabaye. Abagore bashitse babwira bamwe 11, umva Yuda yari yamaze kuvamwo, n'abandi bose babwira ivyabaye. Abo bagore bagiye kubwira intumwa ivyabaye, abo bagore bagiye kubwira intumwa ivyabaye bari Mariya Magdalena, Yohana na Mariya nyina wa Yakobo n'abandi bagore bari kumwe nabo. Ariko intumwa, muhahagarare neza, ntizavyemera. Ariko intumwa ntizavyemera kuko ivyo abagore bavuga vyasa n'imigani kuri bo. Ariko Petero we arahaguruka agenda yiruka aja kumva, ashitseyo arunama araba mumva, abona vya bitambara vyera gusa, aca asubira inyuma yibaza ivyabaye. Nubu ntaremera ko Yesu yazutse, oya, yasubiye inyuma yibaza ivyabaye. Ego narimvuze nti reka turabe Mariko nawe ingena yabisiguye. Turaja ku gice ca 16 guhera ku murongo w'9, niho dusoma aya majambo. Yesu amaze kuzuka mu mutwenzi wa kare w'iminsi 7, abanza kwiyereka Mariya Magdalena, uwo yasanzemwo abadayimoni 7. Waragenda abarira ababana nawe, asanga bababaye barira. Nabo bumvise ko ari muzima kandi ko yamwiboneye, ntibavyemera. Ngwiki, nabo bumvise ko ari muzima kandi yamwiboneye, ntibavyemera. Hanyuma y'ivyo yiyereka 2 muri bo, afise iyindi shusho. Bagenda bajana mu misozi, nabo nyene baragenda babibwira abasigaye, maze ntibavyemera nabo. Mbere handitse hano ngo maze ntibabemera nabo.
hanyuma yiyereka bamwe 11 bicaye bariko bararya, abagaye kutizera kwabo no gukomantara kw'imitima yabo kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Arababarira ati nimugende mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azokizwa, ariko uwutizera azotsindwa n'urubanza. Twumvise yuko ntibavyemeye, aho batavyemeye ni henshi. Turabandanya dusoma n'ayandi majambo, yego turabandanya dusoma n'ayandi majambo, turabona neza ingena vyagenze muri ico gihe. Turabandanya dusoma n'ayandi majambo ko turabona neza ingena abantu bagiye bavyifatamwo. Reka tubandanye no muri Reka tubandanye dusome amajambo ari muri Luka nyene. Nababwiye ko dusoma igice ca 24 ahanini. Dusome amajambo yanditse mu gice ca ku karongo ka 24 n'akarongo gushika ku ka 26. Aho hatubwira aya majambo 24. Bamwe mu bagenzi bacu bagiye kumva babisanga nk'uko babagore babivuze, ariko ntibamubonye. Yesu arababwira, ababwira mwamaze kumenya abo ari bo, ni babandi baje Emawusi, nabo nyene bari intumwa, barimwo mu bahora bakugendanira Yesu. Yemwe bantu b'ubwenge buke, birabagora kwizera mu mitima yanyu ivyo bavugishwa n'Imana bavuze. Mbe Kristo ntiyategerezwa kubabazwa gutyo imbere yuko yinjira mu bwiza bwiwe? Ico ni ikibazo yababajije. Ego, nta nyishu bari bafise, ariko dusomye muri 47, muri 47 turasangaho igice ca 44, tukazogera ku gice ca 44. Aca babarira ati, nivyo nari narababwiye nkiri kumwe namwe ko ivyanditswe kuri jewe vyose mu vyagezwe na Mose, mu vyanditswe n'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bitegerezwa gushika. Aca abugurura ubwenge kugira ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati, handitswe ngo Kristo azobabazwa, apfe, hanyuma azuke mu bapfuye umunsi ugira gatatu, kandi ubutumwa bwo kwihana no guharigwa ivyaha buzovugwa mw'izina ryiwe mu mahanga yose uhereye Yerusalemu. Namwe muri vyabona vyo gushingira intahe ivyo. Ehe, ngiye kubarungikira ingabire Data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara gushika muhawe ubushobozi buvuye mw'ijuru. Ngo abugurura ubwenge. Yesu, ico gice na karongo ka 45 na 44, Yesu aca abugurura ubwenge kugira ngo batahure ivyanditswe. Hari hahandi handitse ngo abungura ubwenge. Nge turabe hano ivyanditswe naho ni muri Luka twabivuze 24 akarongo ka 45, ko hano handitse ngo maze abungura ubwenge ngo batahure ivyanditswe.
ni ukuvuga Imana niyo ituma tuyimenya, kandi utunguye ubwenge, Imana itakunguye ubwenge ntushobora gutahura ivy'Imana, nta na rimwe, ntibibaho. Kandi ababisavye bose barabironka. Nashaka kubamenyesha yuko ejo twaraganiriye na bene data dusangiye umurimo, ndababaza nti muri mwebwe ni bande bemera ko Imana iriho? Bose bamanitse ukuboko bati turavyemera, kandi nivyo baravyemera kwibaho. Ndababwira nti none mu gihugu nk'iki gihugu cacu, murazi igihugu turimwo n'Ubudagi, uwogenda mu nama nshingamateka canke inama nkenguzamateka akabaza ati ninde yemera ko Imana iriho? Vyogenda gute? Inyishu ni muyihe? Kandi bariya abantu mwese murabizi ko ari ubwenge bw'isi ntabwo tubarusha, ariko iki c'ukumenya ko Imana iriho, iki c'ukumenya ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana yapfuye akazuka, ntaco bazi. Nashaka ndabatere inkuru nayo nyene yatangaje benshi. Nababwiye twasomye, hariho benshi batamenye canke batavyemeye. Twumvise ba Petero ntavyo bemeye, bagenzi be ntavyo bemeye, ab'Emawusi ntavyo bemeye, benshi ntibavyemeye ko Yesu yazutse. N'igihe amariye kuzuka, muravyibuka, hariho abantu bari bafise ukwizera, bagendana n'intumwa Petero. Petero rero agera ahantu arapfungwa, apfunzwe baja gusenga Imana, kuko bazi ko Imana yishura amasengesho, kandi bazi yuko iyo basenze mw'izina rya Yesu ico basavye bakironka. Erega ntibafukamye, ntibariko barasenga, Mana uhoraho, Mana n'icubahiro, turakwinginze ngo Petero arekurwe, turakwinginze Mana ngo mudusubize, turakwinginze mw'izina rya Yesu, haleluya. Hanyuma hagati acadodora umuntu ku mwango, adodoye umuntu ku mwango. Roda umwe muri bo, ngo yari umwigeme mutoyi, ati aragenda kumviriza, ati urinde? Ati nyugururira. Amenya ijwi rya Petero, aca arasubira inyuma arababwira ati ni Petero. Bati urasara? Mbega urasara? Reka tuhasome. Amaze kuvyiyumvira aja kwa Mariya nyina wa Yohana, nge turabe, ariko Mariko we, aho bari bakoraniye benshi bariko barasenga. Petero akomanga urugi rw'irembo, umukobwa w'umugurano yitwa Roda aja kumvira. Amenye ijwi rya Petero, akanyamuneza kamubuza kugurura, arirukanga arinjira, ababarira yuko Petero ahagaze kw'irembo. Baramwishura bati urasara? Nawe avuga ashimitse ko ari ivy'ukuri, bati ni umumarayika wiwe. Ariko Petero arashishikara akomanga, buguruye baramubona, barumirwa. Petero baramusengeye koko ararekurwa, araza, ashitse ku rugi arakomanga, mwavyumvise. Abariko baramusengera ntibavyemeye. Uwavuze ati niwe, bavuze ati ngira ngo ni umumarayika wiwe, ariko bamwugururiye basanze koko ari we. Ego, noneho twasomye rero muri Luka 24:45 ko Yesu yunguye ubwenge intumwa kugira zitahure, kugira zigire ukwizera. Nawe uno munsi ushaka kungurwa ubwenge, birakenewe ko wungurwa ubwenge. Twungurwa ubwenge gute? Mu guhabwa mpwemu yera. Mpwemu yera nizo nkomezi twahawe zitwungura ubwenge bwo kwizera. Haleluya.
Hari n'akandi karorero nyene twaganiriye nabo bene data ku munsi w'ejo, nababwiye yuko iyo mvuka simvuka mu gisagara ca Bujumbura, ariko mu kujayo umuntu ashobora guca mu nzira nyinshi. Nakubwiye nti ndaguha lift ndakudugane, icambere gikenewe nuko wewe uvyemera. Ndakudugana ego. Ica kabiri gikenewe nuko ndagusanga mu kibanza twavuganye. Ica gatatu gikenewe nuko ibikuranga vyuko kugira ndakumenye navyo uba bikwije. Tuvuge utegerezwa kuba wambaye, uzobe wambaye impuzu zera. Ndaza kuza kugutora. Isaha sinayikubwiye, mugabo ube hafi, be harya. Ngaza wewe utavyemeye ntuzohatonda. Wavyemeye ukahatonda, ukaza utambaye ibikwiye, naho nyene ntaco kunda. Rero ni ibintu bitatu. Uravyemera, hanyuma ukahaba, hanyuma ica gatatu ukaba wambaye uwo mwambaro ukuranga kugira ngo umenyekane. Haleluya. Inyuma yaho twaje turirimba, nako sinzi ko tushobora kubashira ku murongo, turirimba akaririmbo ko amaraso wogejwe n'amaraso ya Yesu. Ego. Nuko rero Yesu abahezagire. Nuko rero Yesu abuhezagire wowe wakurikiranye kino kiganiro. Ariko kandi imbere yaho yuko duheza rwose, nagomba ndakubwire nti ubuye niwumvira ijambo ntukomantaze umutima, akira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe uzokira. Wihana ivyaha, kubera yuko ngo Imana yirengagije ibihe vyo kutamenya, ubu yahamagariye abantu bose ko bihana. Nawe ni wihane, wizere ko Yesu Kristo ari umwami akongera akaba umukiza wawe. Ndazi hari benshi bipfuza kwihana, bavuga ngo ndacarindiye, muri nabona ngwaye, none ko hari abapfa giturumbuka kandi benshi. Ego. Cyangwa umwami Yesu aje agasanga ntibiteguye, bizogenda gute? Ego. Hanyuma nkaba ndakwifurije inshuti yanje wumvije aya majambo, kugira ngo nawe unezerwe muri iki gihe Yesu yazukiye twese, kugira ngo tuze dusangire amahirwe yo mw'ijuru. Nawe Yesu yavuze ngo ngiye kwa Data, yabwira intumwa ngiye kubategurira ikibanza. Kwa Data hari ibibanza vyinshi, niyaba bitari biriho mba nabibabwiye, ariko ngiyeyo kandi nzogaruka kubajana, kugira ngo namwe muze mube aho ndi aba ariho muzoba. Ivyo bihe rero biriko birashika.